ndabaramukije ndabaha ikaze kandi ku munsi ugira gatanu wo mu minsi 21 yo kwiyegereza Imana n'ubwami bwayo. Ingingo y'umunsi, gukunda Imana n'umutima wose. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice ca 12 umurongo wa 30. Haravuga ngo, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. Amaze kuduhamagarira kwihana, kwiyegurira Imana no kumwakira nk'umwami, uyu munsi Yesu Kristo aduhishura itegeko rikuru kuruta ayandi: gukunda Imana n'ibiri muri twebwe vyose. Gukunda Imana ntibisigura amajambo meza gusa canke imvugo yo ku munwa, ariko ni gukunda Imana n'umutima, ivyo twifuza n'ivyo dukunda, tugakunda Imana n'ubugingo bwacu, bivuga ngo ubuzima bwacu bwose, tugakunda Imana n'ubwenge bwacu bwose. Aha niho habera ivyiyumviro n'ingingo zacu. Hanyuma tugakunda Imana n'inkomezi zacu zose, bivuga ngo inguvu n'umwanya wacu. Yesu aratwereka ko urukundo rw'Imana rudasangirwa, kandi niko biri kuva mu isezerano hose rya kera. Imana ntishaka igice, ishaka vyose. Nta hantu hamwe Imana ishaka igice, oya. Uyu munsi Imana iriko iratubaza iti, mbega hari ikintu ukunda canke wizigira kuruta jewe? Irakubaza ati, mbega hari ivyifuzo, imigambi, imigenzo udashaka ko ninjiramwo, udashaka ko ngiramwo ijambo? Imana irakubaza iti, mbega umutima wawe wose n'uw'Imana canke ugabuyemwo ibice? Gukunda Imana n'umutima wose bisigura kuyishira imbere y'ibintu vyose, kuyizigira niyo udasobanukiwe, kuyumvira no kuyikurikira niyo vyosaba kureka ibindi vyose. Ndavuga ivyo twifuza, inyungu zacu, ukoroherwa kwacu, ariko tugashimisha Imana. Umutima ukunda Imana urumvira ijambo ryayo, urishimira kuguma mu nyonga zayo, urerekana urukundo mu bikorwa. Uyu munsi turasabwa kwisuzuma aho imitima yacu iri. Turasabwa kureka ivyatwaye umwanya w'Imana. Turasabwa kwiyemeza gukunda Imana mu bikorwa. Turasabwa gutanga umwanya, inguvu n'ubuzima ku Mana. Senga usaba umutima ukunda Imana koko. Saba gukunda Imana kuruta ibindi vyose. Senga ushira Imana imbere mu buzima bwawe. Sengera ishengero ribe iryuzuye urukundo. Mwami Imana yanje, uno munsi ndaguhaye umutima wanje wose. Ndifuza kugukunda n'ibiri muri jewe vyose. Mfasha nkunda ivyo ukunda nanka ivyo wanka. Ube uwa mbere mu buzima bwanje, mu mwanya wanje, mu nguvu zanje no mu ngingo zanje. Urukundo rwanje rwose rube urwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iyo dukunda Imana n'umutima wacu wose, ubuzima bwacu burayubaha.